nta kimwe yafashije ari cyane like namaze amezi yose nivuza ku buryo bwanjye kuko equipe yaranereranye barambwiye juste cyagura hano shagira operation navuga ati muri Canada ari akanye hari muri November narose rendez-vous muri November nababaye mu kwicenda navuga ati amezi abishwa kuyarindiye ja mu Rwanda nagiriye operation mu Rwanda ndibuka federation yamfashije yarandihiye kuja kugira ama test na vol yego federation yaramfashije kuri ico kintu kuko n'imvune yaranguze ko cyane kuko naragiye muri depression ibintu bisanzwe ikintu je cyatumye fata niyo decision yo kubwira equipe ko two hagarika nuko Caleb itariki 12 z'ukwicenda mu rukino rwa Cameroon Caleb mwiza niho yatanguye kugira imvune ariko abantu benshi no barazi ko ari imvune yo mwiva ariko ntibazi ni imvune yari imeze gute wivuje gute tubwiye n'ijya mvune yitwa gute yari imeze gute nibuka iga match sinova ngo nari mwiza nkuko jewe ni yizi nibaza ko nagize ibihe byiza cyane muri carrière yanjye igihe nakina muri Slovaquie niho nari kuko ndibuka nakinye iga match nari mfise 1 mois et demi nari mfise ikibazo ca dicteur muri Kaizer Chiefs sinakora entraînement muga pendant 2 semaines et après iga match yakiza nakora ama entraînement ari facile mais nagize imvune yitwa ligament croisé ACL bikiba nzi ko ari juste muga narumva ko habaye dega niko gusa imisi yagenda niko ububare bwahera cyane nibaza ko numara amezi 12 arenga vyuka kuko yatangiye gukina umupira a saison muri première division mu Burundi ari muto rero ico gihe nariko ndavyibuka araho ndavuga ati maze 10 ans muri première division ikintu cyo gushimira Imana ana mvune nini nerebwigere ngira cyangwa yoshira hanze 2 semaines ya muga bibaye ibyo binaguma nibuvuga ati iza 10 ans yarigeze none ariko ibyari byoroshe mu majambo bakene byari byoroshe kugira ngaruke kandi kuko mwari mwe nariyumvamo yuko nashobora gusubira gukina narabona yuko bigoye kuko gusaba inguvu nyinshi kurusha gusubira gukina ubu naho ndaha ndabimuzima nasubiye gukina ndabishimira Imana. Tubwire gato benshi abarundi baba bati Caleb tukabona ama video watanguye gukire watanguye gukora entraînement individuel n'ibindi byose ariko nkawe nk'umuntu yabibayemo Caleb muri ajya amezi 12 yari Caleb ameze gute yari Caleb akora ibiki mu mezi ya mbere sinabwa byakiri kuko nabifite abagenzi benshi bari mande baravugana muga banyakuhasha uko bashoboye maze kuja muri Canada ndamusaba abavyeyi après 3 mois nagiye kubona réalité like ibintu ndiko ndacamo naragiye ndagira ama test kazeyo maze kugira ama test barambwira ati ushobora gusubira gukina mu kwezi kw'icenda baravuga ati no na amezi 12 bambwiye amezi 6 après opération numva ko ari ibintu bishobora kunyaruka ariko buri munsi naravyuka mvuga ati Mana kubera iki jewe kubera iki yarageze yuko nja kuri indi etape ni centrales numva umubiri unyemerera ndi kuri niveau nziza kubera iki imvune eske nzosubira gukina kandi kuri même niveau bizo bimeze gute dari bibazo ico kibazo nakibaza pendant 9 mois imisi navyuka kuko kureka gukora ikintu ari nk'akazi kawe je navyuka mu gatondo nyumvira entraînement narara mvuga entraînement ubu ndaramvuga ati ejo ni gute ndaja muri physio nahe muhira ndindire ndaja muri gym nahe muhira mva umuntu wese afise ibihe bibi navuga ati naciye mu bihe bibi byinshi no mu bihe byiza muga nibihe shimira Imana ikintu cyose ndi umuntu asenga navuga ati Imana nashaka kubona ikigwa kiri muri
leso nshaka kuba mu buzima bwanje. Amezi 9 yamaye kunyereka, yanyigishije abantu bariho, ntabone inshuti za vrai, abo nita abagenzi bacanye, nasanze atabagenzi ko dufitaniye, abo uvuga ati ndizera, nasanze nakwiye kubizera, sanga wa muntu utizera no kwiye kwizera kurusha. Hanyuma ko mu mupira umwanya wose uronse umwanya uryohererwemo, kuko nuzi bishobora kuba, nuzi ejo, nuzi na hirya y'ejo, no kumenya future yawe ni ya amajambo make. Nihe ushaka gushika, esko no munsi mupira nasubiye gukina nibihe bikurikira. Wari muri depression, hama uravuga ibihe bibi. Uyu munsi Caleb yaragarutse, tuvuga ko ari biki byagufashije, byaguhaye ku kwizera yuko utegeze kugaruka kutwe kute? Ukwizera nagukuye he? Niko I have a dream nini here. Ndibaza ko aho ushaka kugera sindahagera, niba ushaka kugera ko sindabigeraho. So naravyuka mvuga ati Imana yamaye izi nzozi kugira ndeke hagati, anje singiye kuvuga ati oya canke nkavyuka muhira famille abagenzi bakambwira ati hapana, kuko ufise abagenzi uvuga nita ko ari famille. Abagenzi banje nyene umuntu je nita umugenzi uwo umuntu ushobora gukontako, n'umuntu ashobora gukonta kuri jewe, urumva banyakuraje uko bashoboye, na jewe navuga ati no, ndashoboye, ndashobora kugaruka, kuko je ndi muri depression. Mwe navuga ati sinja muri physio, byamaze guhera, reka ndindire gusa ninakira ngatambuka se nta bindi. Muga undi mwanya nkavuga ati ahantu ushaka kugera kubera iki ushaka giving up now. Navuga ati wapi, aho ushaka kugera ni kure kandi ndazi ko bigoye. Rero iyi ni challenge yindi ikomeye muri kariyere yanje, ninayisima ndazi ko ibyiza byinshi biri imbere kuruta ibyiza umuntu amaze gucamo. Mbere yo kuvunika wari wasinye kontra na RRD Benghazi, hama muza gutandukana, navyo nyene ntivyagenze neza. Hari wavuga yuko iyo club ishaka kwitagufashije mu gihe cyo kuvunika. Mico gihe umaze kuvunika, RRD Benghazi yagufashije iki? Nta kimwe nafashije, hari cyane namaze amezi yose nivuza ku buryo bwanje, jane nakubwira ati muri football uzuramenya ama improve. Yo murataba ameze neza cyangwa atayizigamirije neza, byari kungora cyane, kuko equipe yaranereranye, barambwiye juste cyagura hano shagira operation. Navuga ati muri Canada ari akanya, hari muri November, nanose rendez-vous muri November, nababaye mu kwicyenga. Navuga ati amezi abishwa kuyarindira, ja mu Rwanda, nagiriye operation mu Rwanda. Ndibuka federation yafashije, yarandihiye kuja kugira ama test na vol, yego federation yarafashije kuri ico kintu. No ibisigaye ni jewe ku giti canje, equipe sinasubiye kuyibona, ariko nabo nyene tugiye mu, kuko nafise contrat bateguza kuba obligé yo kundiha. Muga tuja muri negotiation kuko bamaze kuma mu mati y'amahera. Javuga ko bari baguhaye 900,000 y'amarundi, 900,000. Je shaka kuja muri detail, bamaze kuma amahera. Muga yari contrat nziza, yari contrat nziza ya kuvana ku mupira, yari contrat ya mbere je nasinye nziza, kandi nabona yuko ariho hantu ushaka kuja cyangwa kugenda. Mbe ibintu byose ni kubishima Imana. Muri RRD bavuga ko ari we n'ubundi wasabye mugira museza amasezerano, hama baraguha amafaranga yawe. Nibaze yuko uwo mwavanye neza cyane nabo hari je twavanye neza, kubera ivyo nifuza 60% nabironse. Iyo shaka tuje mu bintu byo kuburana byari kuba birebire, nanje nashaka juste kuko equipe narayandikira, niyishura email, niyishura message, umwanya umwe baranyishura reka tukurihire uziro tukuvuze twebwe. Mwabwira ati bishoboka, maze amezi 3 mu Rwanda. Yo mumbwira ariko kuja muri Canada c'est facile, ndi kumwe na famille, bafise ubuvuzi buri hejuru. Muga bashaka gushimira abaganga bo mu Rwanda banyitayeho, bashaka gushimira abantu banyitayeho, bashaka gushimira Dr Kagoma w'Ingozi
twaje muri equipe nationale nawe yaranyitayeho kuko naraza 2 semaines mu Rwanda 2 semaines mu Burundi yaramfasha niyo bantu mvuga ati muri iyo phase ya mbere niyo phase ikomeye kugira ukire isiye utivuje neza nishobora gusura gukina uri risk. Caleb nta equipe afise yavavanuye na Al-Ahli Benghazi, tuza tumva Caleb baramuhamagaye muri equipe nationale biranga ati n'ubundi ntarakira, hari habaye iki yagiye sinari nakizi niho gusa nababaye kuko n'abantu ni babimenye mbere kandi ivuga no munsi je nagiye muri Yohani le 20 septembre asinye contre le 25 yavuze que la test médical le 28 mais cyamba bara le 27 cyo gituma nashengira déchirure muri entraînement mais namaze gusinya contre niba gushobora kunangaza naragira test médical cyo gituma bagiye kunangaza après un mois kuko namutelefone president namubwira president wa Fédération Manalex na coach yari Etienne ndabwira ati situation yanje sishobora kuza situation y'uko mugaba explication nyinshi narakira kubera ko bamuhamagaye iki nje namubwiye coach je meze neza nahakize nimba ushobora kubona aho ndagufasha je nta kibazo anytime gukinira equipe nationale y'u Burundi kuko kuri jewe ni honneur igama twambara ifise honneur cyane nkajewe nani muto anje kuraba abakinyi bakuru naragenda bakamfata ukuboko nginjira muri stade ngiye kuraba amazi ya equipe nationale ubu nanje ndi hahandi abantu baza kundaba so urepresenta abantu 12 millions 13 millions urumva niho hantu honyene namba ndayambaye ndumva ndi ukati mfise responsabilité y'igihugu ndiko serukira igihugu. Byagenze gute Caleb maze kuzunguka muri Europe no muri Afrika yarasinye imigwi bitwa yuko meze neza agende muri Iran? Novuga cyo kintu sinzi ngira ni destin y'umuntu na muntu ahonga destin je kuja muri Iran ni iga club twaraganye ibiganiro kugira fate decision ko jaye kuko na season off mais sina gushobora kurindira kuko sinari sûr kandi sinashaka kuriska kwangira equipe ihari direct ku bintu bihari kuko ndibuka amejeje gusinya haje equipe nyinshi gusa namaze gusinya contrat rero kugira nanire contrat kandi equipe y'ahantu je nashaka kuko nashaka gusubira objectif yanje nashaka gusubira Europe equipe nziza vraiment zakina na Europa League ndavuga ati man ariko peut-être inzira yawe mugano muri Iran sa hanu habi iga equipe ni equipe nziza ariko gusa yahuye n'ibibazo by'amahera kandi benshi bava yuko umukinyeza sinyira mu Barabu aba yakurikiye amahera. Oya nabiri kuko muri Iran ni championnat ya 20 kwisi yose iri hejuru championnat 20 nibagaza muri Asie muri zibiri za mbere kuko na Iran irakomeye mu bihugu umva bafite championnat iri hejuru je uyu mwaka nabita mu mwaka wo kugaruka kuko après umwaka wose urengana kinye cyashaka kuja ahantu ni Saint Alaise banyemerera ko mu mwanya kungira ngaruke kuri meilleur niveau yanje nibaza aho twari kumwe muri Côte d'Ivoire match za equipe nationale nari ngifise bwoba mwajewe uko ugenda urakina niko ubwoba buhera sinivuze ko utarakira oya ni juste ubwoba buteza guhera kubera ama match udakinye urabugumana iyo nivuga igira equipe nayo yarafashe neza niko gusa ibyabaye sinzi no bivuga. Tugende rero ku byabaye umukinya gisinya hariho prime de signature hariho umushara bakwemerera hariho nibiki ijya equipe yari maze kuguha iki byagenze gute kugira ngo uyu munsi musesa amasezerano? Novuga nkuko bivuze hariho prime de signature hariho byo mwumvikanye mu masezerano yose novuga jewe nasinye le 25 septembre nenda hamaze gushika muri janvier yaramezanye kuvyo bari bagomba ku kwezi kwa mbere barabikoze ariko amezi asigaye ari muri conditions zitari nziza ikintu je cyatumye fata niyo decision yo kubwira equipe ko two hagarika nuko
ariko ndishe umuntu urafise umuwaje aranditse message ya email ya mbere ya kabiri na réponse baguhaye barazi ko uri mu étranger sindi muhira sivuga ati ndi mu Burundi ndashobora kuvuga ati hari ikintu ufise ngaha reka habaye urgence y'iki kwezi kwa mbere kwa kabiri ndavuga ati ibintu bishoboka kwa gatatu ndabona yuko condition ndiko ndajamwo zitanyemerera kuvu ryari rya mbere ndabibayemo muri carrière yanje y'umupira ndavuga ati sishobora ku mentalement sinari gushobora kuja mu mezi ane reka twumvikane turabe yuko duhuriza hagati bandiha ivyo bangomba kuko deja nafise droit kuva muri December yo kugira contrat ni 2 mois bataguhemvye urafise droit yo kuyanira mbwana sinashaka kubigira je nashaka kumara umwaka nashaka gufata iyo challenge yo kuvuga ati promesse bamaye yari muri janvier mais hareze 2 semaines nta kintu barambwira umuhaje abajije nawe nibasubire kumubwira ndavuga ati ibintu navyo shoboye jewe narakoze ibishoboka nibaza ko n'amamatch yaheruka ngahe ya nyuma sinakinye kubera bavuga ati ndishuza cyane nanguye kwigumura ndavuga ati si kwigumura je ndiko saba droit zanje niba mwibaza ko tayi droit zanje nta kibazo tukatuvane hama duhurira imbere y'amategeko azotutunganiriza kuko condition ndimwo muri ko muranshyiramwe ninyemerera kubandanya jewe ndavyumva equipe iri muri societe ari nziza ukwezi kumwe sawa amezi abiri mbwa yapana ukwezi kwa gatatu no kwa kane je nababajije ibintu biri simple mushire mu kibanza canje muje gukoca muri Afrika mu Burundi mumaze 3 mois bataguhemba eske bo bishobora banyishura ya kuko imushaka je ndabishobora nimuvugane n'abajejwe kununganiriza ari umuwaje ari mu avoka jewe kubandanya n'ibishoboka apart ivy'amahera kuko muri club habari ibindi umubano w'abakinyi n'ibindi byose ivyo byari bimeze gute uyu mubano w'abakinyi n'abana beza niho hantu novuga ati hano hose nagiye ndaca mu bihugu namaze guca mu bihugu 7 muri carrière yanje ya professionnel yibaza ko ihane mu mubano w'abakinyi ari bo bambere abakinyi n'abana beza nuzo kubona umuntu yicaye hanze ashavuriye uri ndani n'ahandi uko bimera uje sinakinye ndashavuriye uri ndani canke mwifurize nayo ya bafise urukundo bafise iki yani ico kintu cyatumye mbara naho mezi nabibona urumva kwa kundi nyine abantu bakwitaho bagira iki je narabaye impressionné cyane ivyo nibaza ngiyeyo sivyo nasanze canke ivyo abantu bibaza iki ariko mu bana usanzwe n'abana beza muri hano hakinye inkino zingahe wabonye championnat yabo imeze gute yaho bafise championnat igoye rifise ibisaba kuba uri physiquement bon na techniquement si cyane bavuga yuko ni championnat nziza bisaba kuba uri tayari umwanya wose kuko nta kuvuga ati ngufise technique gusa cyangwa ngo ndataka gusa cyangwa ndagira iki kuko nasanze negeza gukora cyane kuko nashise deja bamaze gukina match 5 cyangwa iyo deshirire isubira ko hata match 3 sa championnat naje gukina kuri match 9 ndibuka nakinye match 5 harimo 4 za championnat nimwe ya coupe nizo match nakinye nibaza kari izo kuzindi match sinazikinye 3 za nyuma kuri ico kibazo cyo kuvuga ati numva nari tayari muga sikuvuga ngo tayari gudakina je nagira entraînement bakambaza kwe kudakina peut-être hari impamvu bazi gituma nari kudakina muga nibaza yuko byara affection equipe kuko gushika n'ubu ni barasura gutsinda bamaze kunganya match zine ndibaza zikurikirana uyu munsi Caleb na Zubahan AFC bitwumva ko bigeze he oya ubu nabigihaje twarumvikanye muhaje arambwiye ko bumvikanye kandi ko twahurije hagati sinashaka kubaremeka kuko na AFC dura gusaba ibintu byose biri muri contrat mais je dis laisser par atarino ndabwira ati nta kibazo je sinaje gukina ngaha kubera amahera nashaka juste kugaruka gukina ntonke
iyo match fitness donc iyo visibilité kandi then that the next year canke phase de tour bizoba different kuko ahantu hose jewe ndi canke match zose ngenda nduje n'umuntu akunda gutsinda niyo dutsinzwe match ishobora kuryama yaba match ariyo yose urumva jewe projet ya football imbere y'amahera imisi yose imbere yuko nsinya ahantu ndabaza projet ya football kuri jewe kuno kuri equipe est-ce que equipe iragwanira ibikombe equipe imeze gute ifisi izihe capacité ibyo bintu byo mbashaka kuraba hanyuma bikurikira bikaza mu nyuma uyu munsi rero twava yuko ayo mafaranga wewe usaba kugira ngo mutandukane bayemeye mugira mutandukane mu mahoro yego twatandukanye neza ibyo nsaba jewe byose baravyemeye kazoza rero ka Caleb inyuma yo gutandukana benshi bavuga ati na mercato yari iheze kazoza kawe nakahe kirije nakubwiye n'umuntu nizeye afashe iyo decision igoye gufata kuko yarasigaye 4 jours kuko no muri décembre za equipe zanondera muri juin zaraje mais navuga ati sishobora kuva muri iyi equipe niza kunyemera ko ngenda kuko deja banyemereye kunyishurira ibiki mais n'ubu fashe iga decision barambwira tweke muri décembre tubiye kubida kubonda ama ubu bigize kuko barambwira ati ko bashobora kugura contrat nkababwira ati sishaka kuva ahantu maze gukina 3 mois je sinabishaka ashaka gukina saison yose uko sezigenda iko bigenda ashaka gukina umwaka ariko novuga yuko kazoza kanje kameze neza moi je suis bien et yaza ko déjà hari ama offre ahari mais je veux chaque kwihutira kandi nkuko nagiye muri Iran shaka nibaza ko kuja muri Iran narihuse gato iyo neba nk'iseme nimwe kutajayo nari kuba nagiye ahandi ariko niko ndakubwira destin y'umuntu aho ugiye hose aho uca hose urashika kuri kucyo ushaka nibaza yuko nanje ubu aho mvuye naho nzoja ari heza kurusha ibyo mvuyemo tuvuga rero yuko inyuma yo guca muri mu migwi ibiri yose mukatandukana utaraheza kontra hari cigwa vya gusigiye nka Caleb mu mashwa yawe ari muri kazoza oya novuga ati nka Al Benghazi nta yindi shwa yari ihari kuko hoho sinigeze nk'inani sinzi no muri Libye nyene hasi aje nasinye muri Tunisia sinigeze ngerayo kuko ivyari vyumvikana bashaka gukurikira undi mukinyi ntibari bashoboye kundindira umwe ameza ngahe kuko je navyumvise naho turumvikana muga uyu iyazobohan naho ni niumva ni hariho amashwa atakwemerera gufata indi decision yaba nayo si indi decision jewe na sinibaza ko nayo gufata iyo shwa yo kuvuga ati ngo tuvane oya muga n'ubuzima ni bwo buzima bw'umupira uno munsi uri ngaha ejo ukaba ahandi ibintu bisanzwe ni experience nini kuri jewe nibaza ko icyo tunakubwira ati ushaka kwitonda kugira afate ashobora gufata decision yindi ishobora kuvuga ati ngiye ahantu nabajije ngiye ahantu nazi ama problème bafise ivyo ashoboye kwihangana ivyo nashoboye kwihangana nivyo byonyine ku bakunzi ba Black Panther rero bamwitege gusubira mu kibuga canka azoguma ariko arakora entraînement individuel canke ariyo equipe ziko zirakurondera ubu ariyo equipe tuko turavugana nigize gusubira mu kibuga vuba cyane shaka kwipermeta kwicara igihe kinini nivyo shaka ariko Imana izi inzira yayo uko n'imbere yuko fata iyi decision na je ndi umuntu asenga nagiye famille nashaka ko dusengera iki kintu nashaka kubona sinye gusinyereka yuko ivyo ndiko ndiyumvira ari byo cyangwa atari byo kandi sinye nabonye niyo nasavye bavuga yuko Imana yankuye hari se n'ahandi heza yaneguri so jewe icyo nkora ni kuba ndi bien physiquement umwanya n'umwanya yisomene cyangwa mu misi 2-3 mashaka kumva nasinya ahandi cyangwa mu ndwi imwe cyangwa mu ndwi zibiri nivyo reka tukwifuriza amahirwe twizera yuko inkuru nshasha nziza izoboneka vuba merci beaucoup ndabifurije ko utera imbere